Oh yeah, ladies and gentlemen, good morning. Kandi baramutse ariko kandi ibi ntabwo biryoshe ntibimeze neza na gato. Mu gihe kuri rigenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatanu 2024 bari bafise igiteramo bategerezwa gukorera mu gihugu cy'Ububirigi, igiteramo ubona ko cyari citezwe n'abatari bake. The Melanin Boy kuva muri We Love Musica ati nashaka kumenyesha abakunzi banje ko ntashoboye kuboneka muri iki giteramo kizobera mu Bubirigi kumvo zitamvuye ko, nongera nsaba abakunzi bose b'umugwi muri Europe kuhashika mu mwereka urukundo my teammate DJ Fernando +257. Bantu b'Imana, ura subscribe utarayikora ubundi nawe shobore gukanda like utarabikora kugira ngo dukomeze kubana gataro kuri gagenzi kako. Maze iyi ni Mika TV, uyu ni Fulgence Mika wumva kuri YouTube channel ya Fulgence Mika, dukomeze kubana gatano kuri gagenzi kako mu nkuru zitandukanye na cyane cyane muri entertainment industry y'u Burundi. Guys, tutarandiriye umuziki w'u Burundi, tubazo ntitubura, ibizana ibi na biriya ntibibura, ariko yamara ikicoco kirarenze gisize n'ubwenge bw'abana ba Burundi. Benshi bati bro, ibyo bintu bimeze gute? Atakagambane murimwo ni nyabaki? Ni gute Fernando ashobora kugenda agasiga mugenzi we basanzwe basangiye umugwi? Igiteramo kirasivye, imvo ngo ni visa. Bamwe bati kugira Melanin Boy yimwe visa hoba hisunzwe iki? Ati boba baravye ya hiti. Ati mbega ni kubera yuko DJ Fernando yoba ari karakora cyane gusumvya The Melanin Boy? Ibibazo byabaye byinshi mu bakunzi b'umuziki w'u Burundi. Bamwe bati twarabibona yuko ibi bintu bitazoshoboka. None bantu b'Imana, ibi bintu ngo bimeze gute? Hari igiteramo cyitezwe na benshi for real, bafise abakunzi benshi mu Burundi no hanze yabwo. Aba diaspora baba mu bihugu byo hanze b'Abarundi barakunda bano basore. Abasore bose ibibazo byabo bimaze igihe, ibibazo by'umugwi wabo bimaze igihe. Bagize gutya baje ku media baratubwira bati twebwe this is a new strategy kugira ngo dushobore guprotectinga ibikorwa byacu. Turavyemera. Tuvyemeye abatipe bigira mu byabo barakora umwe giti ciwe indirimbo ngizo. Melanin Boy, DJ Fernando, ekipa abantu ti irasambutse, ariko baraduhumuriza bati turacari kumwe ntimugire ubwoba. Ariko ikico kibaye benshi bagiye bavuga byinshi, sinzi yuko koko aba bantu baba bakiri kumwe, kuko hari ibyemezo byinshi bitwereka yuko uyu mugwi ushobora kuba warasambutse. Mu gihe rero DJ Fernando afise indirimbo kabisa ubona ko yakubise, yabaye hit for real, indirimbo yakunzwe cyane vraiment, Bellissima, yakunzwe na benshi, kuregwa challenges nyinshi, irabwa n'abatari bake, abarenga miliyoni 3 bakaba bamaze no kuyiraba ku rubuga rwa YouTube no ku zindi platform, naho itari kiragurishwa na DJ Fernando. Indirimbo irakurikiranwa kabisa. Igiteramo ni tariki 11, Melanin Boy itariki 9 ati siho nzoba ndi. DJ Fernando we byumvikana ko yamaze kugenda. Impamvu ngo yimwe visa, ndagira ngo mumbwire ukuntu abantu bateguye kino giteramo bashobora gusabira visa umuririmbyi umwe mu gihe ekipe irimwe abantu babiri. Mbega bagiye gusaba visa bagiye bagomba gushakira DJ Fernando gusa canke bagiye basabira bose? Ni giki cyo bataratumye Melanin Boy abura visa mu gihe bari babiri bari kumwe bari mu mugwi umwe bategerezwa kujana? Hari umukunzi w'umuziki yaciyagira ati ntibibagire yuko aba bantu bafitanye ibibazo na management yabo ya kera, ndavuga DB Music.
ati mushobora gusanga ahubwo banse kuvugisha ukuri bikaba hari utundi tubazo two muri DB twavyivanzemwo. Ariko yamara ibi twebwe ntitwigeze tubishigikira na gato kubera ko baza kubatumira bari kuba babizi neza yuko ivyo bintu bidashobora gukunda ko bashobora gukora igiteramo hamwe ari babiri, hanyuma bakabamenyesha hakiri kare ntibirirwe barabwira abakunzi babo ko bazogira rimwe bagakora afishe y'umuntu bakamenyesha ati hazoza naka. Ariko abakunzi b'umuziki w'u Burundi benshi bamwe bagiye bahuriza ku kintu cyuko uyu mugwi wasambutse ahubwo banka kuvugisha ukuri. Ibimenyetso vya mbere vyerekana yuko umugwi wasambutse abakunzi b'umuziki w'u Burundi bitwaza nuko DJ Fernando mu ndirimbo Mologo atabonetse mu masanamu. DJ Fernando yarose visa, Melanin Boy yayibuze. Ati ibi bintu ndishobora kuvyemera, mwaratubeshe byinshi atari kubuhoho turabimenye, turabonye uko ibintu byanyu bihagaze, reka tubyifate uko. Ariko yamara mumenye yuko ubu uye tutakiri ibigugo. Icyo nshimira abakunzi umuziki w'u Burundi muri no misi, benshi baraciye ubwenge, baramenya what is happening, barashobora kuvuga ikintu uko kiri maze bakabandanya n'ubuzima bwabo. Ni mu gihe ariko kandi na DJ Fernando yitegure gusohora indirimbo byitezwe yuko zibura kwiryoshe kuko na challenges ziko zirakorwa ku bwinshi cyane indirimbo Corazon. Abandi bagaca bagaruka ku ndirimbo Corazon bamaze kumva beat ye bakavuga bati iyi ndirimbo n'ubundi nta tandukaniro muri beat rihari nk'imwe bita Bellissima. Ati none DJ Fernando indirimbo yakubera iki isangiye beat n'iyindi timbega bimeze gute? Ati washatse izorire hit ku yindi canke washatse igikorwa kiza gifise creativity gusumba icambere kugira ngo bishobore gushikana ku yindi terambere. Ibibazo ni byinshi biri muri umuziki w'u Burundi nama nababwiye, ariko yamara abarinzi bacu nabo barafise kuraba ukuntu bo kwikosora kugira ngo bashobore kuduha umucyo umeze neza kugira ngo ibi bintu dushobore gutahura ibiriko biraba, kuko muri umuziki w'u Burundi utubazo twinshi nk'utu turaza tukawuzingamika tugatuma wa muziki aho bari kugera utakihagera. Ariko na Melanin Boy kandi nawe afise indirimbo ubona ko kabisa zimeze neza, abasore bose uravye indirimbo zabo ziranditse zimeze neza kandi zirakunzwe. Ariko aka kantu rero ko gutangura kuza baradukorogoshora mu bwonko bazana ibintu bidasobanutse niko kabi kuko nama nababwiye nta by'amaviza ndajamwe, ariko sintahura ukuntu byagenze mu gihe bose bafise igiteramo kimwe kandi ari umugwi umwe, kandi uwabasabiye visa yategezwa gusaba visa avuga ati numugwi urimwe abasore aba babiri, hanyuma iyo visa ikaboneka kuri abantu babiri kubera yuko bagize umugwi umwe maze bakagenda gukora akazi batumiweko. Hanyuma reka nihanganisha abakunzi b'umusore maze uyundi we yaje, ariko reka tubasaba nyine mu mushigikire kugira ngo igiteramo kigende neza kuko niwe wamwakunze gusumba uyundi, ariko twabibonye. Abandi rero baravuga bati aba basore bacu batikosoye barapropinga, baravuga bati DJ Fernando wewe ibi bintu uri kurakora turabibona kuko ntidutahura ingene mugenzi wawe ashobora kubura visa ukayironka. Ndi kugaruka cyane kuri negative issues zagiye zirashikirizwa inyuma y'ukumva yuko umusore visa yayibuze, ariko ibi bintu ntibyanezereje benshi habe na gato. Gusa reka tubyakirize umutima maze dupoweshe ibindi biri imbere, katurindire tuzomenya umucyo ukwiye koko byagenze gute nibiki biriko biraba muri music industry ya Buja Flavor. Ladies and gentlemen, utarakora subscribe reka ndagusaba kuyikora maze ukande like usharing ibihugu byacu dushobore gushika kure umunsi ku yundi dukomeze kubana gatanu kuri kagenzi kako. Ndagushimire wakoze, Imana iguhezagire. Ciao ciao.